tugiye kuraba iki mugabo bashitseyo bavuga bati bwa bundi Burundi ni bwiza bwa bundi Imana yaduhaye itunga ridasanzwe ko yaduhaye Burundi kwibanza byinshi tugenderamwo ni bibanza kama aha ruhande y'ivyo bibanza kama tuba dufise n'ibindi bibanza bivuga kahise ndetse bikatuma tumenya ko kahise ndetse bikakuza na wa mutima wo gukunda igihugu aho rero simvuze n'ibibanza bijaye n'akaranga aho twishimira akaranga tuba dufise abantu benshi bavuga bati bwa bundi ibi nivyo dufise niyo tunga dufise bakaca bava ngaho biyemeje ko bagiye guterera mu kubivuga ndetse no mu kuvuga neza Burundi. Yes, mwatubwiye ko mufise imigambi myinshi mbega nta yindi migambi mufise muri kazoza muri Gisabo Tours? Ego murakoze cyane iyindi migambi dufise nuko twabonye ko hariho uruhande rw'abantu tutariko turabona badukwikira mu ivyo bikorwa na cyane abanyeshure nibaza ko bari mu bw'ugwaruka abanyeshure nibaza ko bari kwishure ariko twashaka kubarundira akaryo nabo kugira ngo nabo bitabira ivyo bikorwa ndetse haruhande y'abujya bumenyi baronka mu ishure baronka ikiza congera kuri ujya bumenyi ndetse bakishikira mu ivyo bibanza bababwira ku matwi gusa ariko ntibabishikemwe rero turafise umugambi tuzokorana n'amashure. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de music industry. This is Nosel TV, the one of the best for this industry BD. Kuri makuru kumwe na Beni, behind the camera ni Arkeni. Yes, nkuko tumaze bikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira nabwe bakunzi ba Nosel TV. Yes, uno munsi dufise umutumira adasanzwe novuga ari muri bamwe novuga batuma igihugu cyacu kimenyekana neza cyane novuga mu mahanga mu bindi bihugu novuga mu bantu bataraza mu Burundi bakamenya ubwiza bw'u Burundi. Yes, azakora muri Gisabo Tours numva nabantu bajejwe novuga kwerekana cyangwa guhayanisha cyane mu ibibanza by'iratiro bigize igihugu cyacu bakunze gutembereza novuga bya bino kuza kuvuga ati bibanza bya amalieu touristique. Yes, kumbure baraza kutubwira byinshi mbega babikora gute mbega bigenda gute mbega akamaro kavyo naka mbega igihugu cyacu cyunguka iki bite? Ni sawa amahoro. Yego ni impore. Bakwita gute? Nitwa Odas Ndabahawe. Yego. Yes, Odas Ndabahawe umuntu yumvise Odas Ndabahawe amutahure amumenye gute akora ibiki asanzwe abeshejweho nibiki? Ego Odas Ndabahawe nkora mu gisata c'ingenzi novuga n'amahoteli ariko kandi nsanzwe nkora no mu bindi bijanye n'amateatre nsanzwe nkina amateatre ariko reka nshimikire cyane kuri iki cambere navuze kijanye n'ingenzi nsanzwe nkora muri agence de tourisme yitwa Gisabo Tours ndayikoramo kandi ndi mu bayitanguje ndetse n'ije ndayisabikira imbere y'amategeko ni agence yaje kugira ngo isahirize igisata c'ingenzi mu Burundi kugira ngo gishobore gutera imbere ariko kandi dushaka no kwishusho y'igihugu imenyekana neza ivyo navyo tubikora gute duhimiriza abarundi gutembera mu byo bibanza by'iratiro tuba dufise mu Burundi ubwo bwiza bw'igihugu baheze babone ndetse baheze baburatira abandi kugira ngo Uburundi bumenyekane hose rero ntidutembereza abarundi gusa n'abanyamahanga turabarata ivyo byiza dufise mu Burundi ndetse bagasubira inyuma binovora ndetse bavuga neza Uburundi ndetse ivyo bigaheza bikinjiriza twebwe turiko turabikora bikinjiriza na leta mu gutanga amakori ndetse no mu guca muri ivyo bibanza byose tuba twagiyemwo bituma leta haturakoyokwe ariko bigafasha mu buryo bwagutse abo bose dukorana ivyo bikorwa yaba amahoteli baba abakozi dusanze aho hantu canke abanyagihugu baba hafi y'ivyo bibanza ndetse bakaheza bakahungukira hanyuma Uburundi bukabandanya butera imbere ndetse haba mu by'ubutunzi no mu ishusho nziza y'igihugu. Yes, agence de tourisme novuga Gisabo Tours mbega yoyo yatanguye gute byaje gute mbega uri mu ba fondateur bayo mbega bimeze gute muri rusange muri agence novuga Gisabo Tours? Ego novuga agence de tourisme Gisabo Tours yatanguye neza mu 2019 mu kwezi kwa mbere niho twayandikisha muri API ariko twatanguye imbere yaho dukora ibikorwa by'ibanze twatanguye novuga mu ntango z'2018 ariko twagiye gukora neza ku mugaragaro mu 2019 Gisabo Tours ndi mu bayitanguje turi babiri ikicimviro caje gute icumviro ko caje nuko twabona Uburundi butari ko vugwa neza nkuko buri butari ko buratwa nkuko buri hanyuma abarundi bakabufata
uko butari ndetse n'abanyamahanga bakabufata uko butari bakabuha ishusho butabereye. Nico gituma twe twavuze tutereka duhaguruke duheze duhindura ishusho y'igihugu ndetse mu kwereka abanyamahanga ko ishusho bawufitiye atariyo, ndetse n'abarundi kugira ngo tubahimirize nabo baterere muri ico gikorwa cyo guhayagiza igihugu cacu, ndetse nabo baheze bakinezererwe, baheze bakivugire, ndetse bongera bahamagare n'abanyamitahe batandukanye baza baterere mu iterambere ry'igihugu. Yes, uwo mugambi mwiza mwafashe nuvuga ico cyumviro ciza nuvuga mwakurikije, mbega murabona yuko habayemo nuvuga ya resultat nuvuga wa mwimbo mwiza kuri babandi bari bafata Uburundi kutariko, kuri babandi batahura Uburundi kutariko, urabona ko rukora bitahura yuko ivyo biyumvira ko batari vyo? Ego, mbere ku Barundi, abarundi bahora bakunda gutemba baja za Dubai canke n'ahandi za Zanzibar, nuko batari bwamenye ko mu Burundi dufise ivyiza bitandukanye, aho bamariye kumva kamo tubateye bakatwitabira, bavuye basanga bahora basesagura uburyo bw'ubusa baja hanze, kuko ivyo baja kuraba hanze ahubwo byiza gusumba biri no mu Burundi. Nico gituma abo nyene tumaze kubatembeza mu bibanza bitandukanye bahuye babwira inkuru nziza abandi. Ubu rero turamaze kwishimira cyane intambwe tumaze kugerako, kuko turabona ko abarundi babandanya byitabira ku murindi munini cyane, ndetse n'abanyamahanga ubu ishusho bafitiye Uburundi si nkimwe ya kera, babona ko mu Burundi hatagendwa, ubu mu Burundi haragendwa, umuntu aje mu Burundi arisanzura, murazi ko n'abantu twakirana neza. Ibyo byose bituma ingenzi zumva ko zitaje mu Burundi zo bazihomvye. Yego. Yes, kumbure ndazi umaze kwakira abantu benshi. Biramaze gushika mukakira abantu ukabona yuko abantu batangaye ivyo babwirwa, bakabona ko bitandukanye n'ivyo babwirwa, biboneye nuvuga ubwiza bw'u Burundi soze dufise. Ego, benshi bagishika nka mu Burundi, novuga ku banyamahanga babazi ko bakigwa n'amasasu canke iki, kubera hari ivyo baba basomye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugabo bashitse bavuga bati bwa bundi nuko bimeze. Ego, hanyuma bakaca bisanga bakumva ko binakunda bo kwigumira ngaha, ariko naho batabagumye ngaha bagenda batwemereye ko bazogaruka, ndetse bagiye kubwira n'abandi baze. Ku Barundi hari abagenda bavuga bati none tugiye kuraba iki, mugabo bashitseyo bavuga bati bwa bundi Uburundi nibwiza, bwa bundi Imana yaduhaye itunga ridasanzwe, ko yaduhaye Uburundi kwibanza byinshi tugenderamwo, nibibanza kama haruhandi ivyo bibanza kama tuba dufise n'ibindi bibanza bivuga kahise, ndetse bikatuma tumenya ko kahise, ndetse bikakuza na wa mutima wo gukunda igihugu. Aho rero simvuze n'ibibanza bijaye n'akaranga, aho twishimira akaranga tuba dufise. Abantu benshi bavuga bati bwa bundi ibi nivyo dufise, niyo tunga dufise, bakaca bava ngaho biyemeje ko bagiye guterera mu kubivuga ndetse no mu kuvuga neza Uburundi. Yes, mwatubwiye ko mufise imigambi myinshi, mbega nta yindi migambi mufise muri kazoza muri Gisabo Tours? Ego, murakoze cyane. Iyindi migambi dufise nuko twabonye ko hariho uruhande rw'abantu tutariko turabona badukwikira muri ivyo bikorwa, na cyane abanyeshure. Nibaza ko bari mu bw'ugwaruka, abanyeshure nibaza ko bari kwishure, ariko twashaka kubarunda akaryo nabo kugira ngo nabo bitabira ivyo bikorwa, ndetse haruhande y'abujya bumenyi baronka mu ishure baronka ikiza congera kuri ubujya bumenyi, ndetse bakishika muri ivyo bibanza bababwira ku matwi gusa ariko ntibabishikemwo. Rero turafise umugambi tuzokorana n'amashure, ariko uyo mugambi ntitwabajana bose, ariko tuzoraba abo bafata ibibanza vya mbere mu ishure, kugira ngo kandi duhimirize n'abandi kumva ko bariko bariga bo kwiga kugira ngo baje mu bibanza vya mbere. Ariko kandi ni ikintu dushobora kuvugana n'abajejwe amashure kugira ngo nabo barabe ko botera ku ruhande canke ruriya, kugira ngo baze barashikana abana bareze muri ivyo bibanza, ivyo nakuza na wa mutima wo gukunda igihugu, bagakura bakunda igihugu kuva bakiri bato, ndetse bakanumva ko bahamagariwe no kurata ivyo vyiza vy'igihugu mu buzima bwabo bwa misi yose. Yes, mbega ku ruhande rw'abarundi hoho ubona abarundi bunguka iki turetse ivyonye vyo kumenya ivyo bibanza, nta kindi kintu cinyungu kumbure baba baronka ntuvuga nk'umuntu yoba yagiye muri iyo tour ya Gisabo Tours? Ubwa mbere na mbere kubona bagiye muri ivyo bibanza, ico ni kimwe. Ica kabiri barahigira ibintu byinshi, bakamenya mbega intara zigize Uburundi nizahe, bakamenya ibijanye n'akahise, bakamenya ibijanye n'ibidukikije canke ibijanye n'indondabihugu, ndetse baramenya n'ibijanye n'ibinyabuzima, bamenya n'ibinyabuzima. Ariko kandi haruhande yaho barumva muri bo
ko umutima wo gukunda igihugu wakuze nyine bavuye ko ntambwe iyi baratera iyindi ariko ikindi nuko bamwe bahakurira abagenzi ndetse kakaba karyo kuko bavugana umwe ivyo akora ndetse bagaheza bakamenyana kugira ngo ejo mu buzima bwabo baze bakeneranire ariko haruhande yaho harabusanga bugurutse mu mutwe ku buryo aho bava bakoya akaryo uko umugambi bashobora gukora canke nabo batokura bo nyene bakavuga bati aho ko ari umugambi kanaka reka natwe turabe ko tubwira bafise imitahe kugira ngo baze baharangura imigambi itandukanye hanyuma ikindi naco no kubwira nuko bavayo baryohewe bamwe ntibifuza gusubira Bujumbura kwibujumbura babona ahantu hashushe ahantu hari urwamo ahantu hagize ene iyo ari ruguru arumva ko ruhutse kandi arabyishimira akaryoherwa cyane yego mbega ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi cunguka iki Uburundi igihugu kirahungukira ibitari bike kuko bwa mbere cunguka iyo shusho nziza kica kigira hanyuma kikagira n'abagikunda atari abarundi gusa ndetse n'abanyamahanga ikindi kiyungukira ku bijanye n'ubutunzi nuko twebwe turiko turakora twebwe turatanga amakori dutanze amakori igihe ingenzi ziba ziho zatembera zifungura mu maresitora zifuzira mu mahoteli ziragura ibintu hirya no hino mu mabutike n'ibindi ivyo vyose abo bose ducako abo nabo batanga amakori muri leta uje usanga ari ikigega tubutse kubera ibikorwa turiko turakora yego muri Gisabo Tours ho novuga inyungu muronka niya twebwe inyungu ya mbere turonka nuko tubona ko umugambi twishinze wo guteza imbere igihugu biciye mu buryo butandukanye turiko turabushikako uri gutera intambwe ariko kandi natwe biradufasha kubandanya tubaho biratuzanira uburyo ndetse kandi bikatutuma turonka abagenzi turonka umuryango wagutse kuko nk'abo twajanye mu bibanza byose bitandukanye babaye abagenzi babaye umuryango nuvuga turahahungukiye tukabaronka umuryango munini binatuma tumva ko dushigikiwe hirya no hino navyo bikadutera intege Yeskumbure nk'umuntu ataramenya novuga akamaro ko kuvisita novuga cyangwa kuzunguruka igihugu cyangwa ko kumenya novuga ibibanza by'iratiro by'igihugu cyangwa kumenya novuga kahise k'igihugu cacu novuga bivanye n'akaranga kacu kakera kabasokuru nigiki umubwira kugira ngo abitahure aze novuga muri Gisabo Tours kugira bamufashe kugira ngo atahure ivyo bintu ico nababwira nivyo mu ntango bamwe bafise amakenga mbega bizogenda gute mbe bizoba biryoshe mbega abantu tuzojana bazaba bameze gute mbega ko atamuntu n'umwe nzi turi kumwe cyane twamenyanye kare tuzoba turi kumwe mbega bizohava bigenda gute ariko ico nababwira nuko no bahumuriza ujanye na Gisabo Tours ntuzomaramara ujanye na Gisabo Tours ntuzicuza ibanza by'iratiro biri mu Burundi turabishitsemwo turabizi turazi inkuru zavyo zijanye n'ivyo bibanza hanyuma turazi ko turazi baryohera nico gituma turi muri Gisabo Tours tuvuga tuti we dutiza ku kanya gusa dutiza ku kanya hanyuma duheze tukwereke Uburundi tukwereke ivyiza bitandukanye hanyuma ikindi dukora ko twebwe muri Gisabo Tours turitaho ikijanye novuga n'umutekano w'umuntu teza kumujana mu buryo bubereye kandi tukamenya tuti ahantu agiye hameze neza ndetse iyo tugiye mu bwato tuba dufise ibidukingira novuga bimwe bita amajire de sauvetage ivyo tuba tubifise kugira ngo aho tubira turi hose tuba tujanye yiyumve ntagire ubwoba ngo mbe nagwa mu mazi biza kugenda gute oya nico gituma tubabwira ko twebwe twafashe iya mbere kugira ngo nimwadukundira tuze tubereke ivyo vyiza byose by'u Burundi hanyuma bize bibaryohera yes kumbure hari umuntu akora kurikira kino kiganiro ari mu mahanga cyangwa nganyene mu Burundi yifuza kumenya novuga ivyerekeye igihugu cacu novuga ivyerekeye amateka y'igihugu cacu na cyane cyane ibibanza by'iratiro novuga mu bituma igihugu cacu kimenyekana neza na cyane cyane mu mahanga mu bantu bataramenya igihugu mbega yoronka gute Gisabo Tours yo yibashikira gute mbega kugira baronke kugira ngo aronka ayo mahirwe na wenyene yo kuzamura abo bantu novuga baraviza tarivuga igihugu cacu ivyo rero ngageto cyo muri baronka gute ego murakoze cyane twebwe ushobora kuturonka uje kuri aho dusanzwe dukorera mu Kigobe kuri Avenue des États-Unis numéro 3 ariko kubari kure ubuhinga ngurukana bumenyi basho kudutora baciye ku buhinga ngurukana bumenyi ku rubuga novuga rwa Facebook urashobora kuturondera uciye kuri Gisabo Tours ndetse no kuri Instagram nuko nyene kuri Twitter ni Gisabo T
hanyuma no kuri LinkedIn naho urashobora gutora kuri Gisabo Tours ndetse urashobora kudutora uciye kuri site web yacu gisabotours.com. Yego ndagushimire cyane. Yego namwe murakoze. Kumbure imera telefone muramo yifise? Yego nimero ya telefone turayifise. Turafise 79 744 610. Ndasubiramo 79 744 610 kubari mu mahanga mbasha guhera kuri plus 257. Iyo turayikoresha kuri appel ndetse no kuri WhatsApp. Iyindi musha kudutora ko ni 69 518 309. Yego hanyuma email nayo ni gisabotours@gmail.com. Yego kumbure wifuza kumenya byinshi, wifuza kumenya navuga gutembera navuga mu bibanzo byiratiro bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, egera Gisabo Tours baragufasha mu byerekeye navuga kukwigisha no gutahura no kuvuga no kumenya ibyaranze igihugu cyacu haba byakera haba n'ivyo usibyo none gamutaha. Yego cyane. Tugushimire kandi. Murakoze cyane. Wari kumwe na Beni kuri micro behind camera ni Kenny, tuzosubira naho gutaha. Yari New Cell TV, niho subscribe. Bye.